ikiganiro cy'uwo munsi ikiganiro niyumvira ko kigezweho kuko kivuga ibintu nkoramutima. Bavuze bati demokarasi muri Afrika mbega byarakunze cyane byaranze. Aho niho nagira mpere mbega bikunda ikintu gikunda kuko ari cyo wari kurarondera kandi wakoze kugira ngo ukironke, kikanka kuko wagerageje uko ushobora ukakirondera mugabo bikanka. Anagira mpere rero kera kukwikukira. Mu nyuma y'ukwikukira mwarabonye ibyabaye, habaye ingorane nyinshi. Mbega tukigwanira ukwikukira, abarundi bashaka ukwikukira cyane bashaka ubutegetsi? Icyo ni kibazo twiyumviye. Rwagasore yaravuga ukwikukira icyo ari cyo. Rwagasore yarabwiye uwitwa Mose ati wewe ushaka gutandukanya abahutu n'abatutsi ukagomba gushyira inyuma abaganwa, ukagomba gushyira inyuma abatwa, ati geza ngaho ntuzobishobora kuko se mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Yarabitegera neza ku buryo uwo Mose ipronitsinze yaciye yahura. Muraza bita ngo Chateau Mose, bamwe bayita le Chateau du Pendu. Yari yahuye. Rwagasore amaze gupfa, abo yasize mu mugambwe w'iprona baciye berekana yuko batashaka independence, bashaka ubutegetsi gusa. Kuko independence twari twizigamo ibintu byinshi. Twashaka yuko kimoko kihava, twashaka yuko zana amasoro, zana amata, zana imagi, zana amasoro bihava, twashaka agateka kazina muntu, twashaka yuko umuntu wese kubyo ashoboye gukora aronka amabanga ajanye n'ibyo ashoboye. Ivyo Rwagasore yarabivuga neza. Mugabo Rwagasore amaze kugenda, bamaze kumwica, abaporona basubiranamo bapfiki ubutegetsi. Harabora n'uvuga ati mbega ibyo twagwanira mu ntango twabitaye twasubiranyemo mu by'ubutegetsi. Ripona imaze kujya muri groupe Casablanca Moronvia, abaporona n'ubundi batubwira ibya Casablanca Moronvia ibyo ari byo. Muze murondere interview umwami Mwambutse yatanze muri juillet 72. Nihavuga neza Casablanca Moronvia ibyo ari byo. Nta muporona n'umwe abivuga. Nabajya batama bakera b'abaporona bari ubu nta numwe kubarira Casablanca Moronvia icyo ari cyo. Muze murondere interview. Nta by'ubutegetsi, nta by'igihugu birimo. Bakubwira bati Mwambutse yavuze ati le groupe Casablanca était un groupe d'extrémistes tutsis qui, à la lumière des événements du Rwanda, bashaka kugumya ubutegetsi mordicus, bidakunda yuko hari ubundi ukwakira ubutegetsi. Le groupe Moronvia yari groupe y'abahutu n'abatutsi qui entendait que c'était légitime que la majorité soit au pouvoir. Iyo interview murashobora kuyirondera muzuyonga. C'était au mois de juillet 72 yo Mwambutse yavuga ibyo bintu. Muca mumva yuko intumbero ya mbere ya independence barayitaye, batangura kugwanira ubutegetsi. Icyo nicyo kibazo rero burya ibyo turiko turavuga ibibazo by'iki gihugu naho ni escroquerie politique yatwebwe abanyepolitiki. Turavuga independence wimuga mu mutima hari ibindi bintu turiko tugwanira ibindi bintu atari ibyo. Tutariko turugwanira independence kuko iyo twimvira independence ko ari twebwe dufashe la responsabilité gutwara iki gihugu kugira ngo abahugu tubahama, abanyagihugu tubaha amahoro, tubahe iterambere, tubahe les différentes libertés,
nta mwanya wo kujya muri ibyo bintu twari kuronka aho ni à l'indépendance kuri république il faut pas trop demander bari bagifatishije umuheto nta convention twari twahanye nabo donc bakoze ibyo bashoboye cyangwa ibyo bashaka il n'avait pas de compte à rendre. Vient la période de la démocratie. Est-ce que lui prenant au pouvoir et le Frodebo à l'opposition et toute l'opposition d'ailleurs, ça c'est une grande question. C'est vrai, nous avons été forcés Yukuja muri démocratie par le discours de la Bonne où l'aide au développement est liée aux efforts mukoze kugira ngo mutangire liberté. L'UPRONA a été contrainte yo kwemera iyo dynamique internationale ntibari kuyahanga kandi akayede kose boronga kari conditionné. Est-ce que le Frodebo yari yametriza neza tous les rouages de la démocratie, n'est-ce pas? Moi je suis d'avis yuko l'UPRONA yagira iti reka tujye muri ibi barimo mugabo turazi ko tuzotsinda on va garder le pouvoir duce turegitime ubutegetsi bwacu par les élections. Ce n'était pas pour céder le pouvoir du tout. Donc l'UPRONA voulait bien s'adapter à la dynamique internationale sans pour autant s'affaisser. Je me dis que le Frodebo nawe yashaka ubutegetsi pour des raisons historiques bien connues, n'est-ce pas? Abahutu twashaka ubutegetsi. En fait, abahutu n'abatutsi bumva neza yuko ubutegetsi buriho budatomoye bagira bati tujye muri démocratie. La seule voie yuko ubutegetsi buhinduka ni démocratie. Est-ce que maintenant twinjiye muri iyo démocratie tuyizi? La démocratie, c'est amatora. Bon, amatora, c'est juste un maillon. Un maillon, une étape de la démocratie. Mais ce n'est pas une fin en soi. La démocratie, c'est un mode de gouvernance. C'est une somme de comportements, une somme de principes, n'est-ce pas? Les droits de l'homme, les différentes libertés individuelles, l'état de droit, la gouvernance, ivyo byose tubiretrouva muri le package ya démocratie. Est-ce que ivyo bintu en 90 twari twabyize neza turabinonosora turabyemera hama tubyangajamo tubizi? C'est pas évident. Mugabo ubutegetsi bwo twese twarabushaka. L'UPRONA yarabushaka n'abandi bakabushaka. Bon, j'étais dedans, je dois l'avouer. Natwe tukabushaka mugabo izi contraintes démocratique, c'est tous ces trois maîtrises. Et ça veut dire que la démocratie, c'est des contraintes qu'il faut accepter. Vous croyez que c'est très aisé. Mais au nom de la liberté d'expression, muri démocratie, avec tout le respect qu'on vous doit, il est nocif. N'est-ce pas? Alors il faut que vous ayez une démocratie. Witeguye yuko ibyo bintu bizogushikira, utiteguye yuko umuntu akubwira ati yewe avec tout respect qu'on vous doit ibi bintu wakoze sivyo ntuje muri démocratie, n'est-ce pas? Le problème rero ni ivyo turavuga ko turi muri démocratie. Est-ce qu'on y croit? Il faut vraiment croire à la démocratie. Mukubyemera rero nuko wumva ko mu mutima wawe witeguye kuri izi contraintes zose za démocratie. Nimba la bonne gouvernance utayumva neza, utagira uti jewe nkeneye abantu bashoboye ibi bintu, l'homme qu'il faut à la place qu'il lui faut, la séparation des pouvoirs, wewe umushinga amateka akazi kawe ngaka uri muri leta ngaka uri umucamanza ngaka akazi kawe neza ntihagire uwinjirira mu wundi ibyo utabyemera neza. Ne dites pas que vous êtes en démocratie, parce que la démocratie d'abord c'est l'état de droit. L'état de droit ni vizo c'est turiko turavuga. Mu gihe rero ibyo tutabyemera tituvuge ko turi muri démocratie. Alors mwavuze ibyiza, mais il faut qu'on comprenne bien
hakenewe d'abord yuko twiga neza tugategera demokarasi icyo ari cyo. Ndadaye yavuga ati le Burundi doit entrer à l'école de la démocratie. Twemeye mugabo nous devons entrer à l'école de l'apprentissage, nous devons apprendre la gouvernance démocratique et ses contraintes. Izo contraintes rero mu gihe tutazemera tubwo tuvuga ko turi muri demokarasi gute? Muga turavuga ko turi muri demokarasi. Est-ce que réellement on y est? N'est-ce pas? Kuva 93 tuvuga demokarasi muri iki gihugu. C'est vrai, c'est un mode de gouvernement, un mode de gouvernance. Twese tuvuga ko ari sawa. Nimba tutayemera, ntabwo n'abarundi twokumvikana neza, tutireka tu créer un mode de gouvernance. Twese twemera, twese tubona ko idukwiye twese. Aha turiko turavuga umuntu amwe wa opposition wese, l'objectif ultime mwarumvise cyo bundi mu matora yejo bundi ngo umugambi wa mbere ni gukura CNDD-FDD ku butegetsi. Ça c'est ridicule. Est-ce qu'on est umugambi wa politique? None ni mwavyumvise n'ivyavuze twese tumva. Umugambi w'umushinga amateka yabwiriza kudushikiriza nuko atubwira ati umugambi wa mbere dufise ni kubatorera amategeko meza atarenganya umunyagihugu na rimwe. Ibyo biri muri mu video muje mu kazi k'umushinga amateka. Tuzokora uko dushoboye kugira ngo dukurikirane akazi ka leta kugira ngo ibyo yiyemeze gukora ibyo bwiriza gukora ibikore. C'est le contrôle de l'action gouvernementale. Ibyo ni byo mushinga amateka. Tuzobashikira imbere mwe aho mudashika. Dushikiriza ibibazo byanyu ko turabizi. C'est ça. Mais vous étiez là. Au pouvoir comme à l'opposition, on a entendu déjà un programme de l'exécutif. None mwumva tuzi neza ibyo turimo. Donc le problème, turondera ubutegetsi gusa muka ibindi byose turimo ndavyo tubuzi. Donc il faudrait ko tubanza tukiga neza politique niki, tureye gukora mwiki, ntitubikigire business. Kuko business wowe uhomvye ni wowe n'umuryango wawe muhomvye nta kibazo. Muga muri politique uhomvye ni igihugu cyose gihomvye. Tuyitegere neza. Nibaza rero yuko turakeneye gusubira kwiga neza ibyo tureye gukora muri politique, icyo tugiye kuronderamwo n'ingene ibintu bigenda. Cengaruka ku kantu bavuze kare bati hakeneye des institutions fortes. Je veux bien. Les institutions zikozwe n'abantu. Tu ne peux pas avoir des institutions fortes tudafise abantu forts bari muri izo nzego. Mu gihe uze bakakudigita ngo kuri iki dans ta faiblesse ugacyo gikora uko bakikubwiye. Alors, il y a une institution va forte gute. L'institution iba forte parce que igizwe n'abantu bari fort. Le président Obama arivuza ari muri Ghana ati l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, il connaît des institutions fortes. Il faut nuancer ça. Les institutions zikomera zidakozwe n'abantu bakomeye. Vous vous souviendrez en 71 le procureur général Leonard Nduwayo parce que yari fort yabwiye muri cour ati nyakubahwa president wa cour cyurubanza kuburyo abarundi bose bumva ko muri iki gihugu hari ubucamanza bucira imanza butunganiza abantu bose atubara ubucamanza bw'amoko ubucamanza bw'intara ubucamanza d'individu ya individu ati cyurubanza rutomore neza kuburyo abarundi bose bumva yuko hariho ubucamanza hariho ubutungane butunganiriza bose. Ça c'était un procureur général fort, yari munyabururi dans un conflit bururi Muramvya, les accusés bari de Banyaruguru du Nord, il les a défendus quand atarabi wabo kandi dans une logique de conflit Muramvya bururi. Ça c'était un homme fort. Dushobora rero kuronka des institutions fortes udafise des hommes forts. Kikenerwa rero yuko nimba dushaka gutera imbere reka abantu baje mu byo bashoboye. Nimba ukeneye umuntu mu rwego kanaka nihaze umuntu abishoboye. Abo bantu babishoboye rero
mu bahutu barimwo, mu batutsi barimwo, mu bagore barimwo, mu banyabururi, mu banyamuramvya, mu banyacankuzo, mu yinga cankuzo hehe cibitoke bose bariho. Rondera abantu babishoboye kandi bashaka guteza imbere igihugu. Donc bafise la capacité et la volonté yo guteza imbere. Ico gihe ibibazo byose turiko turavuga nta bibazo byose birakuhaba. Nakengurutse cyane yuko barabavuze bati nta bishasha biriho. Est-ce que le professeur Senamba mu byo batubwiye bibazo mwari bishasha byinshi yekaye kuko ibuka neza kuva kuri Bagaza la conférence des cadres cyo bita les conférences des cadres de l'État duce tuza kuri Buyoya la commission chargée d'étudier la question de l'international duce tuza plus loin ama cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, c'était beaucoup un peu après les plans quinquennaux, les bikini, la vision 2025 et maintenant 2040 2060. Nibaza ko ari gishasha muza kuvuga nta gishasha kiriho mugabo kugira ngo iki gihugu gitera imbere tuve hasi hakeneye yuko haboneka abantu babishoboye ataraba milita bataje kugira militantisme babishoboye kandi mubishire mu byo bashoboye baje mu byo bashoboye hanyuma babe bafise iryo shaka yo guteza imbere igihugu gishe gitera imbere rero dans tous ces aspects muri aspect économique aspect politique aspect social hose bafise iryo shaka yuko tuva hasi tugatera imbere birateye isoni yabivuze Ubufaransa burafise abantu aba médecins spécialistes barenga 150 b'abarundi barenga spécialiste umuganga wese ubona waramubuze haje ngaho uramurondera mu Faransa usanga yagiye bimeze nk'iki bimeze nk'umuvyeyi abyara umwana umwigeme ukamurera nyina kamwonsa ukamuha amata agakora akiga primaire utanga amahera akiga secondaire utanga amahera akiga donc ukamurera hamageze gukobwa hakaza ubundi mugabo ngo nje gukosha umukobwa kandi atazi n'ingene yakuze ubu Bufaransa buriko burakosha abantu bacu utazi n'ingene bashitse aho hantu kubera iki ubwegito bwacu barya abaganga mu gihe twese twova hasi tukavuga tuti umviriza rero mu bukene turimo tube mu bukene twese tuje ku murongo umwe dukene twese hamuko dutera imbere namwe mutera imbere ko abandi batera imbere abandi batera imbere bose bohoze tubabwiye tuti nta uriko aranunuza igihugu gusumba abandi twese twemeye ubu bukene turimo mugabo twafashe intambwe point de départ tugira twese dukore kugira ngo dutere imbere bose boza kudufasha abana baheza hanze barakubwira bati nta n'ukuntu mutubwira tukaza kubafasha no fiscal titre bénévole iyo babonye ibintu bitagenda neza rero twumvikanye tutereka igihugu cyacu tugiteza imbere. Je termine par une petite boutade. Turavuga nos frères du Rwanda kujya ntitubazi bajya bahungu bagaye ubundi barakunda igihugu cyabo si ibi barakunda igihugu cyabo muzimu bafite muvuga ukunde twarakoranye muri EALA n'abanyarwanda muri 94 baragukura muri PNUD bagakukura muri HCR ufata $5,000 ufata amahera ufata iki afadika $1 baraza vous vous souviendrez en 94 bashakira igihugu umuministre umukadre de l'État yahembwa umufuko w'umuceri n'umufuko w'iharage uheze $5,000 hariya uze guhembwa umufuko w'umuceri n'umufuko w'iharage au nom de la République. Ariko uko bagiye bararonka udufaranga niko babaha uko bagiye baratunga nabo babaha umushahara munini uko batunga baba umushahara munini. Allez-y voir maintenant le salaire d'un ministre mu Rwanda ukungana. C'est un exemple. Natwe tugize tuti twigiriye inama kuva umunsi
nimuze twubake twese mwese muze twubake duhere aha tuteye ejo nitwatera imbere muzuba mubibona namwe mutera imbere ntihagire uguca agira ngo ni jewe muzotera imbere twese mu myaka 3 n'itanu twozo igihugu tuba twakiteje kure muri make rero ntituvuge demokrasi ngo tuvuge ibiki n'ibiki reka tubanze dukunde igihugu cyacu tumenye ko dutwara bene wacu bashiki bacu bavyara bacu bazidata wacu so wanyu etc uciye ku isoko amaja kuri bende ukabona abantu batonze umurongo barindiriye bus tena oranje hajya kuri ideale ya kera nkabibona mugabo maze umunsi naciye inyuma j'ai compris que la situation est grave ahantu hose haramare bus genda kuri munsi yo nama mbona mu gitondo hamara umurongo w'abantu bashika nk'amajana 2 batonze bategereye bus ubu abataximene baciye baza mugaca mugira wani bitatu abantu bagashobora kujya ku kazi none uvuye mu Carama n'amaguru gatonda muri ville ha mugaca utakane n'amaguru bakurindiriye ko randema ingana iki tu es fatigué à midi tu ne manges pas tu as faim l'après-midi wagomba gukora iki ibyo byose nibyo bibazo mwenize tubiza kuyumvira ibyo byose ni bene wacu ni bashiki bacu ni bavyara bacu n'abavyeyi bacu ni ba oncle ni bande tumenye yuko turiko dutwara igihugu ku nyungu z'abanyagihugu bene wacu ico nitwakimenya neza tukacumva ibibazo byose ibibazo c'est même ni bito none demokrasi tarazi igihugu ni cyatwagwa n'est-ce pas mu gihe kera bagitwa kubami twaregeze kwivuga umunsi umwe ujya mu porona cyavuga ngo n'umunyamurambya ngo ni nostalgie monarchique no kubami igihugu ni cyatwagwa est-ce que nta ma principe démocratique burya yariho burya nta demokrasi yariho wogena gafata kuri kiriya gihe ati ibyiza le principe nziza zari kiriya gihe cyose tuzigarukane ibyari bibi tubihebe mu byo abazungu batuzaniye reka turabe ico bari ciza naco tugishiremwo ikiri kibi tukireke tworonga mode de gouvernance yiwacu twese twemera hanyuma tugaca tuva hasi tugatera imbere murakoze